Kwigenekerezo rya 28 Gitugutu no mwaka umukuru w'inama nkenguza amateka nyeniteke Emmanuel Sinzohagera ari kumwe n'abakenguza amateka n'abandi bakozi bakuru bo muri urwo rwego yaritavye ikoraniro ry'inama nshinga amateka na nkenguza amateka ryabereye mu ngoro y'amakoraniro yo mu Kigobe aho umushikiranganje wa mbere nyakubahwa Alain Guillaume Bunyoni yari yaje kubashikiriza integuro y'ibikorwa leta izorangura mu mwaka w'ibihumbi 2020 ushira w'ibihumbi 2021. Umushikiranganje wa mbere akaba yaramenyesheje abashinga amateka n'abakenguza amateka ibikorwa bikuru bizorangurwa n'ubushikiranganje butandukanye haba mu bijanye n'intwari bereye gukingira ibidukikije n'ibindi. Iyi nteguro kandi turiko turabashikiriza ni cegeranyo c'ibikorwa nyamukuru kandi bigaragara bifise n'ihangiro bibwirizwa gushikako byateguwe mu bushikiranganje bwari bwo bwose uko ari 15 muri iki kiringo cy'uno mwaka. Hambavu rero y'ivyo bikorwa byateguwe bikuru hari n'ibindi bikorwa bibishira mu ngiro birerekana bikagaragaza intumbero n'integuro ya buri bushikiranganje y'imigambi n'imigabo ibwirizwa gushika ku bushikiranganje. Integuro rero y'ibikorwa vya leta ntikorotse iva mu kirere yisunga umugambi wa leta w'imyaka 10 le plan national de développement wo kuva mu mwaka wa 2018 niho watanguzwa gushika mu mwaka wa 2027. Tukaba rero tubuhambirije aho warugeze, ariko hambavu yaho nibitashoboye gukorwa muri uwo mugambi nkenegwa navyo nyene biraheza bigashigwa mu vyo leta ishira imbere kugira ngo uwo mugambi utunganywe. Ukaba kandi wisunze integuro y'ibikorwa yisunze intumbero imbono ariyo vision ya leta ifise tunasangiye umwana shima n'ibindi bihugu yo mu mwaka wa 2025 aho ibihugu vyo kwisi kimwe cyose cihaye ihangiro kikavuga giti mu iterambere rusange kandi iterambere rirama igihugu cacu kizoba kigeze ku ntambukiyi haba mu vy'ubutunzi haba mu vy'imibano n'ibindi. Uyu mugambi kandi uraheze ukisunga intumbero nkuru zagiye zigaragara ko zikwiye gukurikizwa na cyane mu gukingira ibitukikije. Hariho wa mugambi ewe Burundi urambaye. Mu bibaza abashinga amateka n'abakenguza amateka bashikirije umushikiranganje wa mbere harimwe ivyerekeye ubutungane ikiza ca coronavirus. Umushikiranganje wa mbere nawe yaciye abitangira umuco.